Ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Jewe nitwa Uwizeyimana Yeremiya, ndi umukozi w'Imana mw'ishengero rya Pantekote rya Rusagara riri mu ntara ya Cibitoke mu gihugu c'Uburundi. Ndi umupasiteri umwe mu bapasiteri bo mu Rusagara. Yesu nashimwe. Ndashimira Imana ko ngiriwe ubuntu kugira ngo ntangaze ukugira neza kw'Imana kuri iyi sheni Habonayo. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Muko mvuga ibitangaza vy'Imana ngo ndabashingira intahe ku bitangaza Imana yakoze, nagomba ngo dusome ijambo ry'Imana dusoma mu cece candikiwe ishengero ry'i Filipi, igice ca 4 ku murongo wa 6. Haravuga ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Nagomba nkengurukira Imana ku bitangaza yankoreye, ikangirira neza, ikampamagara nkakizwa. Jewe navukiye mu muryango udakijijwe, papa na mama ntibari bakijijwe, basengera mw'idini biyita abanyedini, ariko bakora ibikorwa Imana idashima, kuko muhira barabandwa, baraterekera, barakora ibintu mu vy'ukuri na twebwe tubona yuko ata muntu yakijijwe ngo amenye Imana yobikora. Ariko kuko Imana ari nziza, yagomvye kungirira neza, irandokora. Hakoretse igitangaza mu rugo kidasanzwe. Papa yafashwe n'indwara yo gusara, akiruka kugira ngo abantu bamufate, yaba yaguye nko hasi ahantu y'abari bagacamufata, bamuzana bakamuboha n'ibiziriko bishasha, akabica. Mu kanya ari mu nzu tukabona ari hejuru mu matanga. Nukuri turabona ko ari indwara iteye ubwoba cane. Mu muryango baragerageza kumuvuza biranka. Hanyuma n'uwundi muntu yaza muhira arabwira mama ati hamagara umukozi w'Imana wo mw'ishengero rya Pantekote bamusengere. Twari twaragira ubuntu muri iyo minsi, hariho abakozi b'Imana baje ino mu ntara ya Cibitoke bavuye mu ntara ya Bururi, bazanye ubutumwa bwiza bwo mw'ishengero rya Pantekote. Niho twari tukigirirwa ubuntu muri iyo ntara ya Cibitoke. Tugirirwa ubuntu rero, abakozi b'Imana baca barashika muhira, barabwira mama ati none uremera kwakira agakiza? Nawe ati mu vy'ukuri ndavyemera. Baca baramubwira bati zana rero ivyo bintu vyose vy'ibiheko mufise ngaho tubiturire, kugira ngo duce tugusengera, nawe wizere ibitangaza bikoreke hano mu nzu. Aca arabizana, ibintu bakoresha mu guterekera barabiturira. Bamaze kubiturira baca batangura urugamba rwo gusenga. Basengeye papa, izo mpwemu mbi z'abadayimoni zari zimuboshe zisha ziraturuguku, zirahunga. Papa aca arakira. Jewe nari nkiri muto, nagiye numva ijwi rivugira mu mutima wanje ngo izere umwami Yesu urakira. Nca ndabaza umukozi w'Imana, jewe ndiko ndumva umenga umuntu ariko aramvugira mu mutima ambwira ngo izere umwami Yesu urakira. Ati none ivyo navyo ni biki? Aca arambwira ati iryo jwi ni rya Yesu. Yesu yapfiriye abanyabyaha. Iyo umuntu amwizeye akemera kumwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, aca akira. Ati ubwa mbere araharigwa ivyaha, agaca abaho yidegemvya. Ubwa kabiri arakira indwara zabaye muri we, naho yoba arwaye ibisigo birahunga, tuva kwihana tukagusenga. None ntiwabibonye? Ndavuga ati mu vy'ukuri nabibonye ingene papa yakize. Nanje nari mfise impwemu mbi ziri muri jewe zama zimbuza amahoro, ariko sinari ndabizi, kuko nama ndibwa iminsi yose kandi nkumva mu
agatuntu umenga harimo urubeya rw'umuriro ruguma rumurira, kandi baramvuza kabisa ariko sinkire. Hanyuma rero niho naturira umukozi w'Imana, ibyaha byanje nagenderamwo aransengera, kuko narabonerwa nkakora ibyaha bitandukanye, n'itabi nararinywa naho nari nkiri mutoya. Amaze kunsengera nza numva mu mutima ndafise amahoro, kuko nagiye numva umenga nyoye nk'amazi akanye, numva ntanguye kuronka akayaga, bwa bubabare nahora numva nk'umuriro ngaha mu gakiriza numva biriko birahera, nca numva munda umenga hari ikintu kiriko kirizingurura nk'inzoka cari mu nda iwanje, numva umenga kirakorotse kimvuyemwo, nca ntangura kumva umunezero, ntangura kumva umenga ntoririmba. Mu by'ukuri Yesu agira neza, naciye imbohoka, nca ndaharigwa, nca numva amahoro no gukira izo ndwara naciye nkira. Umukozi w'Imana aca arambaza uko bimeze, nca ndamubwira, aca arambwira ati burya rero izo zari mpwemu mbi z'abadayimoni zikuboshe, nizo zakurya no mu nda ukumva naho mu gakaraza umuriro, ati izo zari mpwemu mbi. Ati rero iyo Mana ushishikare kuyisenga. Yesu yangiriye neza cane, nashishikaye gusenga kandi twasengera kure, ariko Imana yangirira neza. Navyuka kare kare saa 11 zo mu gitondo nabavyutse, nkaca mfata urugendo kugira ngo saa 2 mbere ku rusengero ntacerewe. Yesu yarangiriye neza, yankoreye ibitangaza, ndakira agakiza. Yesu wacu nahabwa icubahiro cane.